Imana rugira byose muremye wacu mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi wa kane igenzwe ya 19/0/2023 ni umunsi mwiza Imana yatweretse ikatuja imbere ikadushikana muri kino kibanza ciza. Tuje kuyikengurukira ku vyiza byinshi idahengeshanya kutugirira nihabwa icubahiro. Ntewe iteka rero ryo guhagarara aho imbere yanyu kugira ngo ndabahe ikaze nongera ndabakengurukira kubona mwemeye mugahebe yindi mirimo ingendo n'imanza zitandukanye mukaza kwifatanya natwe mukitaba ubutumire bwacu. Ni nakandi karyo ko gushimira Imana ku izina ry'abagumyabanga ku vyiza byose Imana yadukoreye muri uyu mwaka turangije 2022. Cuti mwese mwitavye buno butumire mwiyumve muri kino kibanza c'imigisha, ni iwacu ni iwanyu, ntihagire uzota uko yaje ataco yungutse. Dukoranye mu gihe ciza, igihe tukiri mu ntango y'umwaka. Mu nkundire rero mbanze ndabipfurize umwaka mwiza w'2023. Uzubabere umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amahoro n'amahonda, amagara meza, muzororanigwe. Muzotere intambwe nziza mu bikorwa byose murangura, uzobabere umwaka w'imigisha n'imihezagiro, muzovyare muheke, muzorime mwimbure, Imana ibahezagire. Tugiye rero kumara iminsi 3 imbere y'Imana nkuko twavyiyemeje, tukagira isezerano muri wa mwaka w'2001 eka mbere tukarinagura mu mwaka w'2018. Uyu munsi rero twakoranye turabarundi bafise ku mutima isezerano, abarundi bifuza kurinagura duhuzwa n'icivugo ciza kivuga giti: twishimikije ubwizigirwa twambitswe n'Imana, twubahiriza umwene gihugu wese. Ni icivugo ciza kandi gihambaye kiduhamagarira kwama twibuka ibanga n'ibango twahawe n'abene gihugu nk'ishingiro ry'ibikorwa byose. Twamena ntaryo dukora twisunga ineza y'abatwizigiye, y'abaduhaye ububasha, ubushobozi n'igihugu, kuko ntawo bideha igihugu n'icabene gihugu. Kububahiriza rero ni ukuba indongozi mvyeyi ije imbere abandi, ikabakuza, itabatoranije canke ngo ibacemwo imigwi, ikabayobora gushikaho biruhutsa bati nguyu rero uwo twarondera, atwumviriza, akitwararika uburaro n'uburamuko bwacu. Impanuro twatanze hirya no hino mu gihugu aho twabonana n'indongozi, twarabasabye ko indongozi yose yokwama yubaha abo irongoye, ikicisha bugufi, ntigare kubo irongoye, igakunda abirongoye. Twabasabye gukorera ibyiza abo barongoye, indongozi ikemera guhanurwa, indongozi ntigore abijejwe, kandi indongozi ikaba ntibe ikinebwe. Tugiye turirimbura ku munsi ku munsi, tukaraba aho tugejeje ikivi, tukaraba ibitworohera n'ibitugumira. Ibyiza tukabigira umutahe, ibigora tukabitosora, ibibi tukabireka, nta nkeka ko twoshikana igihugu cacu heza hiteka. Tuzoronka akaryo muri iyi minsi 3 ko kuroswa inyigisho zitwunga, zikatwubaka, dufashijwe n'abahinga bazotuvomere mu vyanditse vyeranda n'ibindi by'abahinga, gutyo badukomeze mu migambi no mwihangiro dufise nk'umugambwe, nk'indongozi zishira imbere ineza y'abene gihugu. Dukengurukire imbere ya byose Imana yacu yatuzigamiye indongozi n'abene gihugu muri uyu mwaka urangiye, tukayihamagarira ngo itwamize ko ikiganza cayo ihezagira ibikorwa
bitegekanije kurangurwa muri uyu mwaka twari dutanguye 2023. Dukeze se Barundi umuvyeyi wacu yatubereye itara ritumurikira mu iterambere, atubera umuvyeyi yihangana, ahanura mbere agahana. Imana imukomerezemwo umutima wo kubahiriza no kwiyegereza abenegihugu, abandanya atorera umuti ibihanze abenegihugu. Umuvyeyi wacu nikiremesha ku rugamba rwo kurwanya ubukene n'ubunebwe, ni karorero, ni icitegererezo, tumukomera amashi. Nk'uburongozi bw'umugambwe turashima cyane ubwira, ubukerebutsi, ubwenge, ubumenyi, umutima wo gukunda igihugu no gukunda ibikorwa twabonye ku kivi, na cyane cyane mu gwaruka, aho twababonyemwo bitangaza byinshi bizotuma duhindura Uburundi, igihugu giteye imbere, cigaba kikigaburira. Twarashoboye kugendera intara zose, amakomine yose, eka mbere twaratanguye n'amazone, dusanga indongozi iwabo, dusangira ijambo n'ibikorwa. Abagumyabanga turabakeza ko bafashe iya mbere mu gushigikira imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi iriko irarangurwa mu gihugu cyose, turabateye intege. Umwaka turangije wabaye w'akaroruhore, wabaye umwaka w'agacerere n'ituze mu gihugu, na kare ahari ibikorwa amajambo aragabanuka. N'intambamyi zibonekeje mu bisata bimwe bimwe, indongozi zitaye ku biti n'amabuye zihemuka, umuti ubonetse, Imana yacu irakomeye. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambi wacu mwiza wa Cndd-Fdd, bagumya abanga batumire bahire. Aya masengesho rero ahuza amadini yose mu butandukane bwo kwemera, yongera kudukomeza mu kwitwararika ivy'Imana idutegeka, na cyane cyane twebwe twashizwe imbere ngo tuyobore abandi, dusenge mukuri kugira ishaka ry'Imana ribandanye kuranguka mu Burundi, abenegihugu bose batunganirwe mu vyabo no mu babo. Ndangize rero ndabahamagarira gutega yompi, mwugurure imitima n'amatwi, muzirikane kandi mwubakwe n'ijambo n'impanuro tuja guhabwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye. Ni kuri ico cifuzo tuguruye icese aya masengesho y'imisi 3 yatunganijwe n'umugambwe Cndd-Fdd. Imana yabazigamye n'ubibandanye kubarinda, murakoze.